Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi muriko mutwumva kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu, kwa twumva muri Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze rero makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Mu Burundi ikena ry'umuyaga nkuba ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura rimaze gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu baba mu makartier abangamiwe n'iki kibazo. Bashobora kuba badandaza ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amatara birafasha cyane, bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona kandi ducuruza ibintu bigasohoka. Aba ni bamwe mu banyagihugu baba muri komune ya Kabezi iri mu ntara ya Bujumbura mu Burundi. Muri Republika Demokarasi ya Kongo naho abantu 80 bo mu gisagara ca Goma nibo bamenyekanye ko bicishijwe inkoho mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Twabateguriye no nkuru mu hirya nino kw'isi. Aha muri Amerika abakandida ku mwanya wa vice president mu matora yimirije ku ruhande rw'abarepublikane, gouverneur wa leta ya Minnesota Tim Walz n'umudemokrate w'umusenator ku rwego rw'igihugu wo muri leta ya Ohio J.D. Vance bazogirana ikiganiro mpaka ku itariki ya mbere y'ukwezi kuza kwa 10 kuri televiziyo CBS. Ikaze rero mw'idonido y'ano makuru. Reka makuru yacu ya kino gitondo tuyahere kuyagezweho ijya nino kw'isi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abaturage 16 barishwe ejo kuwa kane mu mirwano hagati ya M23 n'umutwe wa Wazalendo muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Nk'uko umuyobozi wa territoire Isaac Kibira yabibwiye itangazamakuru, abarwanyi ba Wazalendo ubusanzwe ifatanya n'ingabo z'igihugu bateye ikirindiro cya M23, abasivili 7 babigwamo. Mu yindi mirwana handi nanone muri Rucuru, imodoka yari itwaye abagenzi yaratwitswe ipfiramo abaturage 9. Kibira ariko ntasobanura uwayitwitse uwo ari we, niba ari Wazalendo cyangwa M23. Nta ruhare abapfuye bari bafite mu mirwano. Imirwano yabaye nyamara byitwa ko hariho agahenge kuva ku itariki ya 4 y'uku kwezi. Hagati aho mu rwego rw'ubuzima noneho, leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende kimaze guhitana abaturage bayo 548 muri uyu mwaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashaka umusaruro ugaragara mu mishyikirano yo guhagarika intambara muri Sudani. Inama irabera mu muhezo ukomeye ahantu hibanga mu Busuwisi kuva ejo bundi kuwa gatatu. Yatumijwe na Amerika ifatanyije n'Ubusuwisi nyine, Arabia Saudite, Misiri, Emira z'Abarabu ziyunze, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'uw'abibumbye. Ejo ku munsi wa kabiri w'ibiganiro, intumwa yihariye ya Amerika kuri Sudani Tom Perriello yatangaje ku rubuga X yahoze ari Twitter ati dufatanyije twese tugamije kurengera ubuzima no kugera ku mwanzuro ufatika. Nyamara rero leta ya Sudani iyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan yanze kujya muri iyi mishyikirano. Ivuga ko idashobora kujya mu biganiro by'agahato kandi bishaka kwemeza mu mategeko umutwe w'abicanyi. Uyu mutwe ivuga ni Rapid Support Forces wa General Mohamed Hamdan Daglo urwana na leta, wo rero woherejeyo intumwa. Imishyikirano ishobora kumara iminsi 10, igamije gushyiraho agahenge mu mirwano kugira ngo byorohereze imfashanyo kugera ku baturage bari mu kaga. Muri uru rwego rwo korohereza imfashanyo, leta ya Sudani ivuga ko ishobora kwemera kuzifungurira mu gihe cy'amezi 3 umupaka wa Adre uyihuza na Chad. Ibindi kuri iyi nkuru Eugene Mukankusi. Abashinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiribwa ku isi bavuga ko abantu barenga miliyoni 6 bahura n'ikibazo cyo kutabasha kwihaza mu biribwa hirya no hino mu ntara ya Darfur. Iyi igenzurwa hanini n'umutwe w'abitwara gisirikare ba RSF imaze amezi 16 mu ntambara ihanganyemo n'ingabo za Sudani. Inzara kandi iranuma mu nkambi ya Zamzam mu majyaruguru ya Darfur. Ingabo ziri ku ruhande rwa guverinoma zazitiye imfashanyo mu kwezi kwa kabiri yambukiranyaga ahitwa Adre ku butaka RSF igenzura. Izo ngabo zavugaga ko hakoreshwaga mu kugemura intwaro. Inzobere z'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'uyu mwaka
zasanze ibyavugwaga ko RSF yakiriye intwaro zaturutse muri Emira ziyunze z'Abarabu ari ibyo kwizerwa. Emira ziyunze z'Abarabu na RSF barabihakana. Imiryango itanga imfashanyo yavuze ko kubuza ikoreshwa ry'uwo muhanda mu gice kigenzurwa na RSF byahejeje amatoni ibihumbi y'imfashanyo muri Chad, mu gihe umuhanda winjira muri iyo ntara wemewe n'igisirikare ari uwahitwa Altina wonyine ubu wuzuye amazi kubera imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi. Ijwi rya Amerika. Muri Amerika abakandida ku mwanya wa Vice Perezida wa Repubulika, guverineri wa leta ya Minnesota Tim Walz w'umudemokrate na senateri wo ku rwego rw'igihugu wo muri leta ya Ohio JD Vance bazagirana ikiganiro mpaka ku itariki ya mbere y'ukwa 10 kuri televiziyo CBS. Bombi babyemeje ku mugaragaro ejo kuwa 4 babinyujije ku mbuga zabo za X. Nta wari wizeye iki kiganiro mpaka kuva Perezida Joe Biden asezeye mu matora na Kamala Harris ayamusimbuyemo ku mwanya wa mbere wa tike y'abademokrate. Biden ataravamo, Harris yari kandida vice president. Vance yakoze imyitozo myinshi yo kwitegura kujya impaka nawe. Ntiyari yiteze Walz cyangwa undi wundi Harris yari guhitamo kumubera kandida vice president. Ikiganiro Walz Vance kizaba nyuma y'icy'abakandida president Harris na Trump ku itariki ya 10 y'ukwa 9 nacyo kuri CBS. Intambara yo muri Gaza, impande zombi Israeli na Hamas bari i Doha, umurwa mukuru wa Qatar, kuva ejo kuwa 4 mu biganiro byo gushakisha agahenge ko guhagarika imirwano by'agateganyo mu gihe cy'ibyumweru 6, kureba uko bahanahana imfungwa n'ingwate z'intambara no kugeza imfashanyo ku bazikeneye cyane. Bahujwe na Amerika, Misiri na Qatar. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ukraine yambutse umupaka ku buryo butunguranye kuwa 2 tariki ya 6 y'uku kwezi, yinjira mu karere ka Kursk mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Uburusiya. Ivuga ko imaze kwigarurira ahantu harenze kilometero kare 1000. Ni ubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose agataka k'Uburusiya gafashwe n'igihugu cy'amahanga. Ubu hose ngo Ukraine yahirukanye neza abasirikare bose b'Uburusiya. Yemeza kandi ko yafashe abarenga 1000 muri bo ibagira imfungwa z'intambara. Kugeza ubu umubare w'abantu imirwano yaba imaze guhitana ntuzwi, naho kubakuwe mu byabo n'intambara bararenga 200,000 ku ruhande rw'Uburusiya. President Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko amaze kohereza abasirikare b'inyongera kugira ngo birukane abanya-Ukraine. Ukraine yemeza ko idafite umugambi wo gufata agataka k'Uburusiya ubuziraherezo. Perezida Zelensky asobanura gusa ko ari uburyo bwo kurengera ubuzima bw'abaturage ba Ukraine no gushakisha uburyo intambara yarangira. Uko tugenda dusenya igisirikare cy'Uburusiya mu turere twegereye imipaka, niko tugenda dusatira amahoro ku gihugu cyacu n'umutekano nyawo. Nubwo bimeze gutya ariko Ukraine ntisobanura mu by'ukuri uburyo izabigeraho, ntisobanura kandi niba izakomeza kwagura aho yigarurira cyangwa niba izabigumye aho imaze gufata nabwo kugeza ryari. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru mwumvise hirya no hino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Abanyagihugu ba muri komune ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura igizwe n'amazone 4 basaba ko buronswa umuyaga nkuba bamaze igihe badafise. Basigura ko atamuyaga nkuba bigorana gushikira iterambere muri iki gihe. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye. Aha turi ku mutumba wa Ramba muri komine Kabezi, aho abakunzi b'Ijwi rya Amerika bishikiye ahasanzwe harashinzwe ibyuma bitwara umuyaga nkuba. Gushika ubu nta nzinga zirashigwa ko abahaba ariko barashima kubona ibyo byuma byarashinzwe kuko ari ikimenyetso c'uko umuyaga nkuba ugiye kuhashwara. Nta bitigiri abakunzi b'Ijwi rya Amerika babashije kumenya iby'abantu baba kuri uyu mutumba wa Ramba ndetse n'abagize komine yose ya Kabezi. Basigura ko bari batanguye kwitegurira gukoresha uyo muyaga nkuba mu bikorwa by'iterambere kuko kutagira umuyaga nkuba bituma baguma inyuma mu iterambere. Uko niko babisigura. Nuko bosira ko inshinga hama karahura umuyaga nkuba kugira natwe turo
amatara, haba ibintu by'iterambere, hari uko abantu bashobora kuba badandaza ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata. Amatara birafasha cyane, bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona, kandi ducuruza ibintu bigasohoka. Nk'aha aka kazi kacu dushobora gukoresha imashini z'umuyagankuba, amateriye de sudire, amasaro do kwafira n'ibindi. Twagomba ahubwo bishe binyaruka dutangure kurara habona. Abanyagihugu baba muri iyo komine bemeza ko basigaye inyuma mu iterambere, kuko komine babamwo isa niyegereye igisagara ca Bujumbura. Bavuga ko bahura n'ikibazo co kutaronka naho bakanyisha ibintu bishobora gupfa iyo bitagiye muri frigo birimwo inyama n'amafi. Naho amatelefone yabo bavuga ko bifashisha abakoresha umuyaga nkuba uva ku mirasire y'izuba, ariko naho hakaba atari henshi habegereye. Ikindi bavuga nuko kutagira umuyaga nkuba bituma n'abasuma babiba buri munsi, aho batubwiye ko bashobora kuryama bagasanga basuma inzu yose bayogeje. Niyo tugomba ibintu bijanye na frigo, urumva twaje kurondera yayo mafrigo hari umuyaga nkuba, ibintu bijanye no gusudira nko mu gihe cyo kuja gukubisha nk'ibigori canke imyumbati byatugora, ugasanga tugiye mu za Kanyosha, usanga bivye mu mabotike no mu mazu barinjirayo, kandi uryamye mu nzu bagasahura uturi mu nzu twose, ukaza gusanuka usanga ibintu byose babitwaye. Bene yagiye botike yanjye ngaha bayivye vyose. Uyu mukenyezi avuga ko bamaze kumwiba inshuro nyinshi cane, ati banteye ubukene kuko nutwo nguze mvyuka badutwaye. Avuga ko bikinga umwiza bakiba abanyagihugu. Niba barantwara impuzu zose, barantwara n'utuntu tutu hera nyene two gufasha umuryango. Je ndi umupfakazi kandi baranyivye gose gushika ubu nta kintu mfise imbere n'inyuma, bivuye ku basuma baguma badutera batwiba. Ubwo mengo bafise n'ibintu bazirika ku bantu, kuko usanuka ibintu byose bavyivyo utazi nyene bayinjiye. Ngaho muri iyo komine nyene ya Kabezi barafise ivyiciro by'amashuri atandukanye. Abanyeshuri biga ivyigwa bikenera ko bakoresha umuyaga nkuba babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko bibabuza amahirwe menshi mu vyigwa byabo. Nko kw'ishure niga ko twiga ivyigwa bimwe byasabwa ko hakoramwo umuyaga nkuba, canke ivyuma dukoresha mu ishure bimwe bisaba kumurira uva ku muyaga nkuba, ariko bitakunda kubwiyomva. Ico twosaba nuko botunyarekeza agira natwe ngo dutangure gukora nk'abandi. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagerageje kurondera abajejwe intwaro ngaho muri komine ya Kabezi, bavugana n'umukuru wa zone Ramba ico bakiriko kirakogwa kugira ngo umuyaga nkuba uboneke. Reyimo Sengiyumva araremesha barongoye ko igikorwa co gushirako intsinga muri ivyo bice kizotangura vuba naho atakiringo yerekana. Bisanzwe ibibazo by'umuyaga nkuba biri ngaho gusa, no mu Gakungwe harakenewe ko haja umuyaga nkuba kuko hari ku muvuduko muremure no gutera imbere. Hanyuma zirya noze bashinze biriko birakora kugira ngo bashireko amasinga, no kuba bariko barakorera muri Kabezi, abaje Kabezi nibaza ko baca begereza gushira isinga harya nyene nabonye kwiramba naho batangwe gushinga amapoto. Komine Kabezi iri mu makomine yegereye igisagara ca Bujumbura, aho kuhashika uvuye muri komine ya Kanyosha harimo ibirometero hagati ya 4 na 5. Imitumba imaze gushirwamwo ivyuma bitwara umuyaga nkuba ni imitumba ya Ramba, Mena, Kiremba na Kabezi, yose ikabiri muri komine ya Kabezi intara ya Bujumbura. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 nibo bamaze kwicwa hakoreshejwe inkoho, abandi 228 barakomereka mu gisagara ca Goma, umurwa mukuru intara ya Kivu ya ruguru muri Kongo. Abanyagihugu na societe civile muri Kivu ya ruguru basaba ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomborwa. Ibindi kuri no nkuru na Jimmy Shukrani bakomera. Colonel Faustin Kamande Kapende wa Kamande, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yumvikanishije ko abateza umutekano muke ari abitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma, ubutorohewe n'ibibazo by'impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi, ho nazo zahungaga umutekano muke. Kuba mu kwezi kumwe gusa ubwicanyi bwariyongereye cyane mu mujyi wa Goma bitera impungenge societe civile muri uyu mujyi utuwe n'abaturage babarirwa kuri miliyoni 2. Uyu ni bwana Mario Ngavo Kambale, umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Goma.
dufatanyije n'inzego za leta zitandukanye tumaze kubona ko umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma. Aha ni muri karitiye zose. Mu buyobozi bwa gisirikare ntacyo burimo gukora kugira ngo ibi bibashe kurangira. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bamaze kwicwa, abandi barenga 130 barakomeretse, kandi ibyo byose byakozwe n'abantu bitwaje intwaro. Kugeza ubu tutaramenya aho ziri. Ubuyobozi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye, ahubwo twebwe abaturage tugomba kwishyira hamwe ubu buyobozi bwa gisirikare bukavaho, kuko iyo niyo nzira imwe izadufasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya ruguru. Kuri societe civile, uretse kuba ubuyobozi bwa gisirikare bwarananiwe kugarura umutekano mu ntara yose ubu yugarijwe n'umutekano muke, umujyi wa Goma ukomeje kugenda ugaragara mu bwicanyi burenze cyane mu kwezi gushize. Kubera impamvu nk'izo, abagize societe civile kimwe n'abandi baturage bo mu mujyi wa Goma barasaba ubuyobozi bwose bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru kwegura ku mirimo yabo. Muri ubu buyobozi bwa gisirikare ntacyo guverinoma yatugejejeho habe na gato gifatika cyane ku mutekano. Mu mujyi wa Goma abaturage bakomeje kwicwa no mu bice biwuzengurutse byose niko ibintu bimeze. Ababigwamo cyane ni twebwe rubanda rugufi. Kwibaza icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwaje gukora hano muri Kivu ya ruguru tukayoberwa cyane rwose. Guverinoma igomba kugira icyo ikora vuba byihuse, kuko umutekano muke ukomeje kugenda wiyongera. Ubu ngubu icyo dusaba ni uko aba bayobozi bose ba gisirikare bakwegura ku mirimo yabo, bagasubiraho abayobozi ba gisivile bazashobora kurindira umutekano abaturage, kubera ko guverinoma y'igisirikare igaragara nk'aho iryamye. Muri raporo zitandukanye zasohowe kuvaho ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu ya ruguru na Ituri zumvikanishije uburyo ubuyobozi bwa gisirikare bwakubye inshuro nyinshi kwiyongera k'umutekano muke muri Kivu ya ruguru. Ibyo bikaba bitandukanye kure cyane n'icyateye umukuru w'igihugu Tshisekedi gukuraho ubuyobozi bwa gisivile agashyiraho bwa gisirikare. Iki cyemezo cyari kigamije kurangiza imitwe yose yitwaje intwari itemewe na leta no kurangiza umutekano muke mu mijyi na za teritwari zose z'intara ya Kivu ya ruguru. Erite Gashegu na Bwana Theoneste Batsi Gakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomoka muri teritwari ya Rucuru, bavuga ko umutekano muke wiyongereye cyane. Urabona, ni kera abaturage bafite ubwisanzure mu gihugu, ariko igihe ubuyobozi bwari buri mu maboko y'abasirikare, ni ukuvuga ngo ku rwego rw'abaturage nta bwisanzure bwari buriho. Ariko mu karere kafite ibibazo kakirimo intambara, twumvaga yuko iriya etat de siege igomba kuvaho, iri gukurikiranwa n'ukundi k'umutekano guragenda guri kuboneka mu burere bumwe. Depite Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi avuga ko kuvaho ubuyobozi bwa gisirikare bwashyiriweho muri Kivu ya ruguru, umutekano muke warushijeho kwiyongera haba no mu byaro. Twe turi muri etat de siege, tumaze imyaka 2 tudakora. Ubu ntidushaka kujya no mu giturage tujye gusura abaturage turebe ibibazo bafite. Intambara yabereye Bunagana yabaye twaramaze kujya muri etat de siege mbere yuko tuba turi ku pouvoir. Guverineri Kareri Nsanzu Kasivita, intambara ziraprogressa, twibira ngo bazametriza umutekano zira etat de siege bashizeho ubutegetsi bw'abasirikare, ariko baraprogressa ngabo bafashe Rucuru, bafashe Kiwanja, baragiye bageze hose. Teritwari ya Rucuru presque yose yamaze gufatwa, barebe ku buryo umutekano wagaruka abaturage bagira amahoro. Uretse societe civile, andi mashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru nabo bafatanyije kuyobora bananiwe kurangiza umutekano muke, haba gukura M23 mu bice yigaruriye, yewe no kurangiza amabanda ateza umutekano muke mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo ndetse na Masisi. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ubwo yabazwaga ku bijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, ibice biyobowe n'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu, Perezida Felix Tshisekedi yumvikanishije ko ubuyobozi bwa gisirikare buzakurwaho mu gihe umutekano muke uzaba warangiye, cyane ko ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye gushyiraho iki cyemezo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Kongo kandi ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwasubiye kurekura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yose kiretse inzahabu bwari bwahagaritswe kubera iki? Tubazeje ni Mukankusi. Ikomorerwa ry'ibyo bikorwa by'amabuye y'agaciro ryavuzwe na guverineri w'iyo ntara mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane. Guverineri Jean-Jacques Purusi Sadiki mu kwezi kwa karindwi yari yahagaritse imirimo yose y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro
anategeka amasosiyete n'abayakoragamo kuva mu bice birimo ibirombe. Icyo gihe yavuze ko icyemezo cyafashwe kubera akajagari katerwaga n'abakoraga muri ubwo bucukuzi, ariko yirinda kugira ibindi atangaza birenzeho. Uretse zahabu, ako karere kanakungahaye kuri gasegereti na koruta ikoreshwa cyane mu mashini zikoresha ikoranabuhanga. Nyuma y'inama n'abagize ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hafashwe umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa guverineri ryabivuze. Iryo tangazo rivuga ko bazakomeza kuganira n'abafite uruhare mu ruganda rwa zahabu batandukanye ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Itangazo ryongeyeho riti ikigamijwe ni uguhindura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukajya ku rwego rufite akamaro mu iterambere ry'intara ya Kivu y'Epfo n'abayituye. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Raporo zibiri zasohotse muri ino ndwi zigabisha ku bwiyongere bw'ibikorwa byo kugerageza guhungabanya amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi raporo zivuga ko ikwirakwizwa ry'amakuru ayovya, urugomo rwa politike ndetse n'iterabwoba bigenda biriyongera cyane. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika mu Mucongereza mwashiriwe mu Kinyarwanda na Temisocle Mutijima i Kigali mu Rwanda. Abatora muri Amerika bararushaho kwibasirwa n'abantu b'imbere mu gihugu bakwirakwiza impuha mbere y'uko amatora ya perezida ateganijwe mu kwezi kwa 11 aba. Ibyo ni ibikubiye muri raporo umuryango Freedom House uharanira uburenganzira bwa muntu wakoze ku mbogamizi zugarije amatora uyu mwaka. Kian Vestenson ni umushakashatsi mukuru muri uyu muryango, yavuganye n'Ijwi rya Amerika hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. People here in the United States who are abantu hano muri Amerika barimo gukwirakwiza impuha n'amakuru ayobya kuri politiki. Abarepublikani bagera kuri 70% n'abatora babogamiye kuri iryo shyaka batwaye n'igihuha cy'uko ibyavuye mu matora ya 2020 bitari byemewe. N'ubu mbere ya 2024 twabonye intekerezo nk'izo zaratangiye kandi ziriganje. Uyu mushakashatsi avuga ko iterabwoba rikorerwa kuri interineti ndetse n'itotezwa ku bayobozi bashinzwe amatora kimwe n'urugomo rwa politiki nabyo bikomeje kwiyongera. Twabonye abakandida bagabwaho ibitero byeruye, harimo birumvikana n'icyo kugerageza kwivugana uwahoze ari Perezida Trump. Imvugo z'urwango ndetse n'ibyaha by'inzangano byibasira amatsinda y'abanyamuke nabyo biriyongera. Umushakashatsi Vestenson avuga ko nubwo ibikorwa remezo by'itora ubwabyo birinzwe, ibitero byo kuri murandasi ari ikintu giteye impungenge. Imiyoboro yibasiwe cyane n'iy'ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse n'isanzwe iha abantu amakuru ku itora ubwaryo. Muri iki gihe kandi ikigo gishinzwe kugenza ibyaha muri Amerika FBI kirimo guperereza ibivugwa ko Iran yaba yaragerageje kwinjirira imiyoboro yo kuri interineti yamamazaga Trump n'iyamamazaga Biden na Harris. Ikigo Recorded Future gitanga serivisi z'umutekano mu by'ikoranabuhanga nacyo kivuga ko hari ubwiyongere mu bikorwa bigamije inabi bya Iran, Uburusiya n'Ubushinwa. Ibyo kivuga ko birimo n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano mu guhimba inkuru z'impuha. Izo nazo zigashyirwa ku mbuga zisanzwe zikwirakwiza ibihuha zishushanyamo ibitangazamakuru byo kwizerwa. Shani Maina ni umuyobozi muri iki kigo. Hari ugutangiza ukubogama mu bitangazwa bifite inyungu za politiki bibogamiraho cyangwa se byerekeza ku kubogama runaka kuganisha ku ntego za politiki za guverinoma n'uburyo izo ntego zihura n'inyungu zagerwaho umukandida runaka aramutse atsinze amatora. Ibyo bikorwa byaba bifite ubukana bungana iki? Ahashani Mayina arasubiza. Kuri ubu nta makuru y'ubushakashatsi dufite yakwerekana ko ibikorwa nk'ibyo hari aho mu mateka byagize ingaruka ku biva mu matora. Nubwo biri uko, abatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashishikarizwa kuba maso no kwitondera amakosa y'imyandikire babona mu nkuru no ku miyoboro ya interineti basura. Ayo makosa y'imyandikire niyo yabagaragariza ko habayeho kugerageza kwiyitirira undi hagamijwe kubayobya. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda duce rero tugaruka ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi. Turagaruka cane cane mu vy'amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tubifatiye ku yindi migabane aho muri Ukraine bakurikirana hafi cane ivy'amatora ya president azoba ku itariki ya 5 y'ukwa 11 uno mwaka. Mu nkuru zihariye zibasobanurira ibijanye n'ano matora yo muri Amerika, uno musi mugenzi wacu Thomas Kamirindi aradufasha kuraba igituma abanyagihugu ba Ukraine bakurikiranirana hagufi amatora ya Amerika. Kuva Uburusiya buteye mu kwezi kwa kabiri 2022 bushaka kwigarurira Ukraine yose, Ukraine nicyo gihugu cya mbere ku isi kibona inkunga iremereye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika kandi nanone
iri ku isonga kure cyane mu bihugu byose bitera inkunga Ukraine. Guverinoma ya President Joe Biden na Vice Perezida we Kamala Harris imaze kuyiha amadolari agera kuri miliyari 175. Amenshi muri yo ni imfashanyo ya gisirikare. Nakataraboneka nk'uko Mykola Davydiuk, umushakashatsi mu bya politiki wo muri Ukraine, yabibwiye Ijwi rya Amerika. Kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, niyo nkunga ya mbere nini kurusha izindi zose Amerika ihaye igihugu cy'Uburayi. Banditse amateka rero. They created the history. Kugira ngo imfashanyo zikomeze zigere kuri Ukraine mu ntambara irwana n'Uburusiya, guverinoma ya Perezida Volodymyr Zelensky ivuga ko irimo itegura uburyo izakorana na guverinoma y'uzatsinda aya matora ya Amerika, yaba Kamala Harris wo mu ishyaka ry'Abademokrate, yaba Donald Trump wo mu ishyaka ry'Abarepublikani. Kandi guverinoma ya Ukraine yarabitangiye koko. Bityo ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi gushize, biturutse kuri President Zelensky wabisabye, yavuganye na Trump kuri telefone. Trump yari yaraye yimitswe ku mugaragaro n'inama kaminuza y'ishyaka ry'Abarepublikani nka kandida waryo. Ako kanya bakimara kuganira, Zelensky yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko yabwiye Trump ati Ukraine izahora ishimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahwema kuyitiza imbaraga zo guhangana n'iterabwoba ry'Uburusiya. Trump nawe yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ati jewe nka president utaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nzazana amahoro ku isi, nzahagarika iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abantu benshi cyane, inashwanyaguza imiryango y'inzirakarengane itabarika. Impande zombi zizicara hamwe ziganire ku masezerano yo guhagarika ubwicanyi kandi azaca inzira y'iterambere. Nyamara rero abashakashatsi n'abasesenguzi b'abanya-Ukraine ntibizeye Trump. Umwe muri bo ni Yevhen Hribovsky, umushakashatsi mu bya politiki, yabwiye Ijwi rya Amerika uko abibona. Ukraine is between the rock and a hard place because igihugu cya Ukraine kiri hagati nk'ururimi, kuko Trump aramutse atowe ashobora guhagarika inkunga yose Amerika iha Ukraine, kandi ahora anavuga ko ashobora gukura Amerika mu muryango wa OTAN cyangwa kuyica intege mu buryo ubwo ari bwo bwose. Diminish the importance of NATO. Usibye Trump koko wamye avuga ko azareka Uburusiya bugakora icyo bushaka muri Ukraine, na J.D. Vance, kandida Vice Perezida we bafatanyije kwiyamamaza kuri tike imwe y'Abarepublikani, aherutse gutangariza radiyo imwe yo muri Amerika ati Ukraine ni akazi kayo, uko byayigendekera kose ntacyo bimbwiye. Zelensky na Trump bahuye rimwe ku itariki ya 25 y'ukwa 9 2019 i New York ku ruhande rw'inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Trump yari akiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiganiro cyabo giherutse kuri telefone ni icya mbere hagati yabo bombi kuva Uburusiya bugabye igitero simusiga kuri Ukraine mu kwa kabiri 2022. Hari hashize imyaka 5 nanone baganiriye kuri telefone, byaviriyemo Trump hafi kwirukanwa ku butegetsi n'inteko ishinga amategeko Congress niba mubyibuka. Naho Kamala Harris na Perezida Zelensky bahuye inshuro 6 kuva Harris abaye Vice Perezida wa Amerika ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 2021. Ubwa nyuma ni mu kwezi kwa gatandatu gushize mu nama mpuzamahanga yo ku mahoro muri Ukraine yabereye mu Busuwisi. Abakurikiranira hafi politike y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biteze ko aramutse atsinze amatora Harris. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro vyacu vya mbere n'amakuru bigarukiye. Kuri mikro mwari mwazindukanye na Diana Ninahazwe, ku izina rya bagenzi banje ndabike bantu ndabifuriza kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu. Ahanje tuzongera mu ndwiza mu bindi biganiro mu kurindira